Nuko bakunzi ba Igozen TV reka ngaruke ndababwira ko ndabakunda cyane nama ndabibabwira ko ndabakunda cyane ariko nkababwira ko kumbure mba ndahari ku bwanyu na kare mukaba muzi ko ari umwe umuhungu urazi ko baguma abantu nka kuva kera babonye umuntu ngo yitwa Neri ngo yitwa izina ry'abakobwa no Neri ari izina ko muri usanga gute usanga ari n'umukobwa yitwa Claude umukobwa yitwa Pacifique umukobwa yitwa Richard ndabeje so ndahari rero ndahari kumbure reka ndabaramutse abakunzi ba Igozen TV muri rusangi ndababwira ko ndabakunda noneho muri babandi bandanya babikora abakoze subscribe cyangwa sabone mubandanya mubikora kugira ngo ubu vuba dukwize aba subscribers bihumbi 6 very soon turabakwiza ariko kandi nongera ndakwibutsa ko indirimbo Tatouage indirimbo noneho indirimbo iririmbwe neza ndabisubiyemmo indirimbo iririmbwe neza very soon murayibona kuri platform kumbure imbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye kumbure zikoresha umwe mu baririmbyi babandanye basanzwe baba mu gisagara ca Gitega azwi ku izina rya Weasel Buddy hari anyariko naramaze kuva ko naho ujya muri rimvi asanzwe aba mu gisagara ca Gitega hariya anye asanzwe akomoka mu ntara ya Kayanza hariya anye wabo wa Bifeso Ndofo iwabo wa Mr Legend iwabo wijyanyuma Mr Ijyanyuma hariya anye iwabo wa D1 iwabo wabandi baririmbye batandukanye mvuze nkavuga nka Elipro nabandi bagiye batandukanye kumbure Mr Munago hariya anye iwabo wa Bifeso Ndofo abahari hariya anye rero Tatouage na karirimbo kagiye kuba available very soon aho muzi ko musatiriza mba ndahari kugira ngo manene ndababwira bamwe mu baririmbyi bagifise amaraso mashashi kumbura abaririmbyi bakizamuka bariko barabikora neza cameraman iyo telefone yawe uyishire muri vibrate cyangwa muri sirikira boa hanyuma nkakubira ko Weasel Buddy kuva mu ntara ya Kayanza ariko ubu aba mu gisagara ca Gitega agira shire available indirimbo yiwe Tatouage kuri TV channel yiwe isanzwe izwi ku izina rya Weasel Buddy kanakubwira ko wari yanyu ukeneye telefone nziza inizewe cyane tumbera Weasel Buddy Burundi anaguhe agatelefone kameze neza smartphone imeze neza hariya anye na babantu dusangira agacupa hariya anye muri kakabare kameze neza nono ugaba ukeneye kumbure telefone iPhone imeze neza cyane tumbera Weasel Buddy numu artist ariko numu entrepreneur mwamuzi ko mu artist abari mu artist yambare neza ase neza ivyose rero bishoboka kuba kumbure mu gihe ubu ufise akanoti cyangwa agafaranga none ako kanoti ukaronke gute mu gihe utariko urakora sivyo rero umukeneye kumbura ukeneye telefone nziza uvuye ikarusi cyangwa uvuye Makamba ukeneye telefone nziza mu telefone kuri nimero kumbure uri hanze shirako akamenyetso ko guteranya +257 canke guteranya amajana 257 ukeneye telefone nziza yizewe ya Android canke hari anye iyo mvuze Android nabakoresha telefone kumburi ifise chargeur ya Android ariko nyimba ukeneye telefone ikoreshwa na chargeur Phantom hari anye mba mvuga ama Samsung ama iPhone canke ajya ama Tecno kumbura ari high level murondere kuri 68 16 64 26 68 16 64 26 aho ushobora kumutora no kuri iyo nimero ukeneye telefone nziza kandi yizewe canke ukeneye collab canke uri muririmbyi uvuga ati Weasel Buddy ndakeneye ko dukorana igisasu ikintu kimeze kubona so iyi ni Tatouage rero indirimbo agomba shire available kuri YouTube channel yiwe kanakubwira ko kumburi akorera Igitega muri capitale politique hari anya hajya ni he kijya kibanza akoreramo ni he so akorera muri bana cameraman nawe nta bangu ufise ucyo bivugiramo akorera mu kibanza muri Galerie Bernadette ni galerie nziza cyane umanukiye kujya veterinaire ucyo habona Galerie Bernadette kumbure nimero 15 so reka ngaruke noneho reka dufate akanya gato dusenge dufata akanya gato nk'akimisegonda ingahe ntariko ndavuga dusenge gato
nuko Mutima Rokomedie umwe mu bakomedie mwakunze cyane, umwe mu bakomedie b'igikundiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi, muramuzi cyane, umwe mu bakomedie kumbure amaze gukora shows zitandukanye, amaze kugaragara imbere ya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye, akamutwenza ndacene cyane ku burobe yarafise, akavuga ijambo noneho y'inkoramutima, agatwenza nyine cyubahiro afise uburobe, akabukinira komedi nziza, noneho avuga ijambo y'inkoramutima, avugira abo yavugiye turabibuka turanabazi. So Mutima Rokomedie rero ntawe utamuzi. Mutima Rokomedie ni umwe yagiye agaragara kuri social media, akaba ari umukomedie umwe mu ba superstar comedian aha mu Burundi, kumbure banasanzwe bafise izina ridasanzwe, aho no kubwira ko Mutima Rokomedie aheruka kugira isangaza. Muri uwo mwanya tuvugana bakaba bari muri morgue. Inkuru rero y'umubabaro y'incamutima, bamwe mu bo bari kumwe bakaba bari muri morgue, ariko ubu tuvugana Mutima Rokomedie akaba ari muzima, ariko afise ari mu bubabare budasanzwe, noneho kuri accident yakoze, ari mu modoka ari kumbure agonganye n'iyindi modokari, aho bikaboneka ko hariho amaposti kumbure agiye aragaragara, bagiye barapostinga bavuga ati kabisa dufate imisaraba dusenge, nkuko hasta canke hasta la Victoria Sempre canke Mr. Lucy Femme Kombozi yagiye arabivuga, dufate imisaraba dusenge kugira ngo umukomedie wacu amererwe neza, umukomedie wacu asubire muri eta yari asanzwe arimwo. Ariko ubu tuvugana Mutima Rokomedie akaba ari muzima, ariko akaba ataramera neza, atarasubira mu buzima nk'ubwo yari arimwo. Ariko nkanakubwira ko ku masengesho atandukanye muri babafana, mu bafana bamwe mu bafana, noneho Mutima Rokomedie nta utamukunda, nta udakunda ibikorwa vyiwe, nibaze ko amasengesho bamusengera ariko aragenda atuma Mutima Rokomedie kumbure yoroherwa, noneho yosubira muri bwa buzima yarabayemo. Ibiba bihari rero, tuba dufata ingendo zitandukanye, accident ziraba zikaba bamwe tukarokoka, abandi bakitaba Imana, ariko n'abitavye Imana bikarangira kumbure babasabiye ku Mana bakarangiza neza. Ariko Imana yarakinze, Mutima Rokomedie ari muzima, ni muzima, Imana ishobora kubikora, tugasubira gutwenga kumbure dutwengejwe nawe, agasubira gutumirwa mu biteramo bitandukanye, tugasubira kuryoherwa nawe. Mutima Rokomedie ubu tuvugana arahari, naho kumbure abenshi bagize ubwo bakavuga ati eske Mutima Rokomedie aracyari muzima, ariko umusatirizi ndabivuze aracyari muzima, tubandanye kumbure tumusengera kugira ngo yoroherwe. Reka noneho iyi ni imwe mu nkuru nari ndabazaniye, kumbure na cyane cyane ho muzi ko natanguriye ku imwe mu ndirimbo igomba isohoke mu gisagara cya Gitega, indirimbo yanditse neza, ikozwe neza, ya Hariya Anye ya Wizo Budi ari kumwe nande Vivian Boy. Abasore babiri rero bakaba ari bamwe mu basore bariko baravyitwaramwo neza muri industry ya 2-5-7, ariko ushobora kuba ufise inzigo ariko wemera ibikorwa vyiza. Uzupfume ugira iyo nzigo mugabo, subscribe canke sabone ubikore, na cyane cyane ntawanka agakura. So musatirizi rero nari ngarutse kumbure ndababwira, murazi yuko ntama nicara ntama ncererwa kugira ngo ndababwire the hot exclusive kumbure ziba ziri update. Ariko kandi ndakwibutsa ko bettinga kuri 1xbet ukoresheje Sibo1, code promo ya Sibo1 ishobore kwironkera bonus ya 100% kugira ngo duhurire muri kakabare keza dukunda guhuriramo kugira dusangira cyane. Ariko kandi ukoresha application canke application ya 88 canke witwit, ukabetinga ukajya amamiliyoni kumbure tugahurira hantu hari anye Sibo manager hari agashobora kugukuriramwo akanoti neza cyane wariye
hari anye utagize utarishe aya canke hariya. Ufise icyo ubaza rero ushobora kuba ufise icyo ubaza kugira ngo ushobore kuba ufise smartphone yawe westare application ya Witwit canke application 1xbet. Ushobora guca kuri Sibo 1 canke Sibo Manager agashobora kugushoboza kukwestarira iyo application neza cyane, noneho akazara gufasha kukugirira depot canke kugurotirira amahera yawe wariye muri 1xbet canke 88 ata amafaranga ukasweko. Ufite icyo ubaza murondere kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 79 23 42 23 plus 257 79 23 42 23 akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 257 79 23 22 ariko kandi Sibo Manager canke si Mr Sibo ashobora kumbure office abagenzi bari mu mahanga bakakurungikira amafaranga biciye kuri Payway Burundi canke Bankobu Inot canke Bankobu Bank canke M-Pesa canke Safaricom kumbure canke Limikash Vodacom canke kumbure KCB Bank Finbank CRD Bank BCB Bank BCB ugashobora kurutira amafaranga yawe neza cyane bitagoranye uciye kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 79 23 42 ndanakwibutsa uko wewe ubukeneye ama inite ya Canal Plus aho murondere kuri iyo nimero ama ushobora kuburi kuraraba match ama inite akaguhererako. Murondere kuri iyo nimero rero naguhaye ashobore kuguha boke yawe ubandanye ururira agapira utavuye impande y'umuryango wawe. Noneho ukeneye kuba ufise ikibazo kumbure cyo kugura umuyaga nkuba cyo kuriha electricité canke uciye kuri Nanirika cash power murondere kuri iyo nimero nyene amatara yagucikanye mu ijoro uri kurafungura komeza no muryango ashobore kuguha cash power cyangwa kugura cash power wibereye mu muryango. Ariko kandi reka ndakwibutse ko ushobora kubukeneye sima ya Simba canke sima ya Buseko canke ishwagara amarangi y'ubwoko butandukanye imipanga amasuka amabati amatore amatibe imisumari y'inimero zitandukanye hariya anye ndakubwira n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kubaka ijya ku masanganzira noneho kujya Muyinga urenze ku magareri y'ababikira ushobore kubigurira hafi utarinze kuja muri ville uba ku micungararo yo ku masanganzira mu gisagara ca Gitega. Aho rero ufite icyo ubaza ushobora guca kuri izi nimero kumbure kugira ngo ugire order bikoroheye kugira ngo nturinde gufata amatike nguje mu muji. Cha kuri nimero rero akamenyetso ko guteranya amajana 257 69 35 ubusa 4 55 canke uce kuri plus 257 69 35 04 55. So reka ndakubwire ko ndagukunda cyane wewe ukunda umusatirizi kumbure n'ibiganiro vyiwe nakupenda sana je t'aime I love you kwa galanyo. Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.